n'icyumba nawe urumviza ndavuga simvura yemwe murantunga ikibwirwa n'icyumba nawe urumviza. Sogokuru niwe yavuze ngo utazi yava ntamenya niyo ariko araja, amaso y'inyuma ngo ntabona icyayi imbere atarabona, uwambaye ikirezi ntamenya ko cera, inzira ntibwira umugenzi ahubwo umugenzi niwe yerekeza inzira, niwe ayobora inzira. Inyoni y'inkuba itinya guta ivyana. Murakaza neza kuri Miracle TV 257, muri kumwe nanje mu kiganiro ndavuga simvura. Mugano ndavuga simvura ntidutane tuvuga amajambo gusa, ahubwo tuyobora n'ubuzima bwa muntu. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kivuga ku gaciro ko kumenya aho umuntu ava n'ahaja, kuko umuntu atazi icyo agomba kuba azoba neza na neza cy'isi yamuteguriye. Inshuti yanjye, gerageza ntuzobe icy'isi yaguteguriye kuba, ahubwo gerageza kuba wowe icyo ugomba kuba cyo, kuko n'isi yaguhitiramo kuba icyo ushaka. Uzobaho babaye kandi uzobaho kutifuza kubaho, ariko nugerageza kubaho nk'uko ushaka kubaho uzogira ibyishimo, uzobaho unezerewe. Na kare ngo ubuzima si ukubaho gusa, ubuzima no kugira ngo icyo umariye abandi ni ukumenya icyo wahamagariwe. Iyo ubayeho wiyubaha wubaha n'abandi bantu, kandi ugira icyerekezo cy'aho ugomba kuba. Ikiganiro canje no munsi naguteguriye ingingo zine ingenderwako zo kugira ngo umenye iyo uriko uraja n'iyo uriko niyo wavuye, umenye ingene werekeza ubuzima bwawe. Birakenewe ko umenya ingene utunganya ubuzima bwawe mu gihe umwanya isi itaragutunganiriza ubuzima bwawe. Ikintu ngenderwako ca mbere ni ukugira indangagaciro. Ndibaza biratahuritse kugira indangagaciro: gukunda ukuri, gutanga imbabazi, kwihangana. Gukunda ukuri, gutanga imbabazi no kwihangana, ibyo biri mu kugira ngo ushobore wowe nyene kuyobora indangagaciro yawe. Menya kuba ukuri kw'abandi, menya kuvuga ukuri muri sosiyete, mu kibano cyaho ubaye menya kuba wewe nyene ukuri. Mu kibano birakenewe kandi kuba umuntu atanga imbabazi, kuko ku isi nta muntu n'umwe adakosha. Ku isi nta muntu n'umwe adashobora kubabara gushavuza umuntu, ariko birakenewe ko ushobora gutanga imbabazi. Nimba naka nakubabaje, nimba nagushavuje, ukaza kusaba imbabazi, birakenewe ko mbohora umutima wanje nkakubabarira, maze nawe ukabohora umutima wawe, nkabohora umutima wawe. Mu buzima ku isi nta muntu n'umwe ashobora kuryohera abantu bose. Ku isi nta kintu na kimwe gishobora guhimbara abantu bose. Niyo mpamvu bikenewe ko ushira akaobusyo kamo muri wewe ko kwihangana,
kuko nuba mu bantu udashobora kwihangana ntikizokunda kuba mu bantu. Bisigura ko ikikuranga indangagaciro yawe ushaka kuza wamaze kwitakaza, kuko utazoba wubaha abandi nawe bishobora nuko utazoba wiyubaha we ubwawe. Birakenewe rero ko nawe ugenda wubaha abandi. Ikintu cya kabiri, kwirinda kubaho nk'uko abandi bantu bashaka kuba. Irinde kubaho nk'uko abandi bantu bashaka kubaho. Gerageza kubaho nk'uko ushaka wewe kubaho. Nushaka kuba nk'uko abandi babishaka, gutyo bizotakaza intumbero zawe ufise, bizoguca intege mu byo ushaka kubaho. Usange wagiye kuba mu buzima udashobora kubamwo kubera wagiye kubaho nk'uko abandi bashaka kubaho, kandi muri ubwo buzima wowe udashaka gusanga unabushoboye, ahubwo byari byiza ko wowe ushobora kubaho nk'uko wowe nyine ushaka kubaho. Ndavuga ikintu cya gatatu, kugira intego. Kugira intego ndabivuga mu Kirundi ni ukugira gahunda, kugira gahunda y'ibyo ushaka gukora, ndetse no gutangira buhoro buhoro. Kuvuga ati gutangura buke buke. Umurundi niwe yavuze ngo nta watanguye kubumba ngo ahere ku ntango, ngo buke buke bukomeza igihonyi. Rero mu buzima birakenewe ko wiha intumbero, wiha iyo ugomba kuja, kandi ugaca utangura buke buke, ntugombe gusimba intambwe. Gerageza kugenda buke buke, ntihagire intambuko n'imwe muri zo usimba. Ndakubwira icya kane, izera Imana kandi wizere n'impano yawe. Mu buzima bwose mu gihe udafise kwizera Imana, kenshi ucika intege, kenshi uca ugenda nk'umuntu adafise yagiye. Ni mu gihe rero utizera ingabirano yawe, ingabirano Imana yaguhaye, uguma wumva ko utanguriye naka, kandi aho Imana yaguhezagiriye ari muri rya ngabirano yawe Imana yaguhaye. Gerageza rero mu byo ukora byose, gerageza kubishyiramo Imana kandi wizere Imana ko bizogenda neza. Hama ushira imbaraga mu byo Imana yaguhaye. Shira imbaraga mu byo Imana yaguhaye, reka kubisuzugura. Reka gusuzugura ingabirano Imana yaguhaye, ishiremo imbaraga, maze ubuzima bwawe ushaka uzobuha icyerekezo cyiza, kuko uri gukora ibyawe koko ata muntu n'umwe urabiye ko. Biraryushe mu gihe uri kurabira ku muntu kugira ngo uteze imbere ingabirano yawe, ahubwo atari kugira ngo umutware ibyiwe cyangwa gukora ibyiwe, ahubwo ari kugira ngo urondere ingoga zo guteza imbere ibyawe. Reka nagize ndabashimira mwe mwabanye natwe mu kiganiro ndavuga simvura. Yego ndavuze simvura kuko mvuga ibikangura umutima wa muntu. Ntimukemere kubaho nk'abadafise aho berekeza. Iyi si irakomeye bagenzi, ariko ntiruta ubushake bw'ubuzima bwawe, cyangwa ntiruta uko ushaka kubaho wewe, kuko wewe ubwawe ni wewe ukontorora isi. Mwibuke ko Imana yaje kurema Adamu yamubwiye ati akira byose ndabikugabiye maze ubikontorore. Yamuhaye isi ngo ayikore, ayigire nziza gusumba. Murakoze kubona natwe mu kiganiro ndavuga simvura. Iyi ni Miracle TV 257, ikindi kibashikiriza ni One Boy Velas Killer.
mbega waruzi ko katahandi hantu woshobora gukura ibikoresho bikomeye kandi biramba atari muri One Boy Shop? Umviriza ndabikubwire, aho naho batandaza accessoires za telefone, ndavuga ibikoresho bijanye na telefone, blindage, chargeur, écouteur, batterie n'ibindi byinshi bikomeye kandi biramba. Naho ndakubwire ni ku kabeyi gatera umukiriya kumwenyura mana yanje. Akabige rero muri One Boy Shop basanzwe bakora n'amatelefone, ndavuga kuhinyanyura telefone zagize ikibazo. Nimba ufise telefone yawe irikira kugora uyitegeka niyemere, nyarukira muri One Boy Shop barayitunganya igasubira ku murongo. Aho nyene bafise pièces de rechange zikomeye nziza kandi zimeze neza. Nubwo wawivuza ecran Android, ndavuga ajya makompre, ndakubwira ati aho nyene bigenda bitunganye neza. Barasubiramo kandi amatelefone yahinyagaye mu bintu by'amajwi, ama émetteur, ama recepteur, ama speaker, ibintu byinshi byose baragukorera telefone yawe ku buhinga bugezweho. Nyarukira rero muri One Boy Shop ntuzokwidoga, ibyawe byose bizogenda bimeze neza, ugenda utwenga umwenyura umeze neza. Yo mukama aho rero uri kuribaza ngo muri One Boy Shop haherereye he? Haherereye mu gisagara ca Gitega, neza na neza mu masanganzira kuri parking haruguru ya station yo kwa chef. Uhahagaze ucubona hejuru ahantu handitse One Boy Shop, maze nuko bahagaze hariya mu Rutegama ubona ahantu handitse One Boy Shop, maze uca winjira abanye tukaguha ikaze tumwenyura dutwenga, kuko iwacu umukiriya ari umukwe. Kaze.